ndabahaye kaze muri iki kiganiro bamaso ntihagire ugutwara igitsibo cawe mushikirizwa nanje Abeli Mbonimpa. Bene data, tugira twongere dusangira amajambo y'Imana nkuko tumaze igihe dusangira ijambo ritubwira ngo ubwami bwa Mesiya canke ingoma ya Mesiya. None rero reka tubanze dusenga Imana. Mana data wa twese nushimwe nuhabwe icubahiro kuko mwami twongeye guhabwa uyu mwanya mwiza kugira ngo dusangire amajambo y'ubugingo. Ndagushimiye mwami kandi ndasengeye wari we wese kugira ngo uza kumva ubutumwa bwiza yubakwe kandi afashwe. Ndasavye mwami mpwemu wawe yerabane natwe abane n'umuntu wese muri iri jambo ryawe ryera. Nanje ndaguhaye ubugingo bwanje mwami unyuhagira unyezi kandi ntunganye. Urakoze izina ryawe rishimagizwe mwami. Ndabigushimiye nyakubahwa ubishimirwe mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Haleluya. Yesu Kristo ari hafi kugaruka. Hano ndonse ijambo ngomvye ko dusangira mu majambo umwami wacu Yesu Kristo yabwiye abigishwa biwe, ariko arababwira ibijanye n'umuzo wiwe wo kugaruka kwiwe, aho yavuze ati ibimenyetso vyerekana uguhona ku Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Harimo amajambo atwereka ingene bizoba bimeze ku munsi umwami wacu azogarukirako. Nukuvuga ngo ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igihimba ca 24 ku murongo wa 29. Dusome mu izina rya Yesu. Hanyuma yayo marushwa y'ico gihe, uwo mwanya izuba rizocura umwiza, n'ukwezi ntikuzoba kucaka umuco wako, n'inyenyeri zizokoragurika zive kw'ijuru, n'ivy'inkomezi vyo mu majuru bizonyiganyizwa. Buni ikimenyetso c'umwana w'umuntu kizobonekera kw'ijuru, niho amoko yose yo mw'isi azoboroga. Bazobona umwana w'umuntu aje mu bicu vyo kw'ijuru, ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba bakoranye abatoranijwe biwe bave mu birere bine, guhera iyo ijuru ritangurira kugeza iyo riherera. Ngaya amajambo y'Imana. Aha niyo majambo tugiye gusangira bene data. Hari umunsi ugiye kuza. Uwo munsi ni umunsi uhambaye cane. Uwo munsi ni umunsi w'Uhoraho. Uyu munsi bene data twakabwiwe ni umunsi umwe rudende. Uwo munsi ni umunsi umwe uzwi n'Uhoraho. Uyu ni wa munsi Yesu Kristo yavuga yabwiye abigishwa biwe, arababwira ati uwo munsi ntawuzi canke iyo saha canke itariki canke umwaka kiretse data wenyene. Haleluya. Nigitangaza. Birumvikana yo neza yuko mwijuru hama hari ukwitega kw'Imana ibivuga igashinga avuga ati icagihe kirageze. Umwana w'Imana arategereje yuko Imana ivuga ati harageze. Abari kw'isi natwe turategereje kuko ntawuzi umunsi cyangwa isaha. Nukuvuga turategereje aho ikimenyetso c'umwana w'umuntu kizobonekera kw'ijuru. Turategereje bene data. Kandi birumvikana ngo ivyaremwe byose biriteze uwo munsi. Mwene data, uwo munsi n'umunsi uhambaye. Uwo munsi n'umunsi ukomeye cane. Hano tubonye amajambo akomeye ngo hanyuma yayo marushwa y'ico gihe hazoba habanje kuba ibintu bikomeye vy'amarushwa n'intambara n'ivyago, arivyo vya bihe tumaze igihe tubwirwa bizoba ku bwoko bw'Imana no ku batuye isi bose. Abari kw'isi bose bazobona ibibazo bikomeye muri ico gihe, ariko hariho umunsi uzoshika hakaba ibitangaza bitari bwigere bibaho. Uwo mwanya izuba rizocura umwiza, n'ukwezi ntikuzoba kucaka umuco wako. Ndagira ngo nkubwire mwene data unyumva, hari umunsi ibikorwa byose byo mw'isi bizohagarara. Hari umunsi indege zizohagarara mu kirere cyangwa zigakoragurika. Hari umunsi ukwezi kuzoba kutacaka kuzohagarara. Hari umunsi izuba rizohagarara ntiryake, nka wa munsi Yosuwa yabwira izuba ati zuba hagarara, yongera abarira ukwezi ati nawe kwezi hagarara, kugira ngo babashe kwibasira abansi
kugira ngo babansi babatikize. Kandi iryo zuba ryaramwumviye, n'ukwezi kwaramwumviye. Maze Yosuwa bamara umunsi wose, umunsi wongera kuyongera ku yundi munsi, izuba rirakomeza rirahagarara, barabatikiza. Maze rero uwo ni umunsi ukomeye, ni umunsi umwe wabaye rudende mu buzima bw'isi igihe Abisirayeli bashika i Kanani. Haleluya! Hari umunsi Umwana w'Imana azogaruka. Uwo munsi amagitivite yose azohagarara, uwo munsi ibikorwa byose bizohagarara, ico gihe imirimo yose yo mw'isi izohagarara. Ni nka kurya iyo umutegetsi mukuru canke umuperezida iyo aramutse agendera ahantu, agendera ikijiji canke igisagara, ni ukuvuga ibintu byose birahagarara. Abahita barahagarara, abagendesha amapikipiki bagahagarara, abagendesha imiduga bagahagarara, abakora imirimo bose muri ico gihe barahagarikwa, bose ubuzima bukabanza bugahagarara, umutegetsi kabanza karengana. Sinzi ababizi ngira ngo mwarabibonye. Rero hari igihe umwami w'abami azoza, uwo munsi izuba rizohagarara, uwo munsi ukwezi kuzohagarara, uwo munsi ngo n'ivy'inkomezi ryo mu majuru bizonyiganyizwa. Hari umunsi hagiye kuba ibikomeye. Uwo munsi, mbega uwo munsi urawiteze mwene data? Ndagira nkwibutse rwa ruririmbo twahora turirimba kera haciye imyaka myinshi. Ururimbo rwavuga ngo indege mu kirere zizohagarara, amamodoka nayo azohagarara, amafaranga nayo azohagarara, barondera uwo bayaha ntibamubone. Hari umunsi ibikorwa byo kwisi bizohagarara, hari umunsi hazoba bikomeye, hari umunsi ubuzima buzohagarara kwisi, kubera yuko umwami w'abami azoba aramutse ashika. Uwo munsi ngo ni amoko yose yo mw'isi azoboroga, ngo n'inyenyeri zizokoragurika ziva kw'ijuru, n'ivy'inkomezi vyo mu majuru bizonyiganyizwa. Ni ukuvuga ngo bizoba bikomeye. Ubu ni ikimenyetso c'Umwana w'umuntu kizobonekera kw'ijuru, niho amoko yose yo mw'isi azoboroga. Bazobona Umwana w'umuntu aje mu bicu vyo kw'ijuru, ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Ngo ubu ni ikimenyetso kizobonekera kw'ijuru. Mbega mwene data, hari aho wama witeze kurangamiza amaso mw'ijuru ku mutaga canke naho ba mw'ijoro? Mbega hari aho ugera ahantu ugasuzuma ukumva neza yuko witeguye gusanganira umwami? Ikimenyetso c'Umwana w'umuntu kizobonekera kw'ijuru, abantu bose bazorangamiza mw'ijuru berekeza amaso hariya mw'ijuru. Ikimenyetso c'Umwana w'umuntu. Hari aho wowe urota ukarota ico kimenyetso c'Umwana w'umuntu. Hari aho wowe uriko urakora ku mutaga, uriko urarima ugashinga isuka, ukabanza ukeraguza hariya mu bicu, ukabanza ukavuga ati mbega nk'ubu vyoshika, mbega Umwana w'umuntu yoza, mbega ikimenyetso cobonekera hariya ku bicu, mbega noba niteguye. Hari umunsi ubu uri mu bikorwa canke uriko uragendagenda ukibaza ati mbega nditeguye. Muri ico gihe ikimenyetso c'Umwana w'umuntu kiramutse kibonekeye ku bicu, woba urihe? Wojahe? Mbega wojanwa canke wosigara? Erega Umwana w'Imana ari hafi kugaruka. Erega niwitegure niwubarirwa, erega niwitegure niwe ubwirwa. Bamaso ugabe kandi ugire wikangure, wewe nawe ugisinziriye. Igihe kirashitse, igihe kiri n'ikinyene, kuko bya bihe twabwiwe n'ibi turimwo. Nukuvuga ngo ikimenyetso c'Umwana w'umuntu kigiye kubonekera ku bicu, ngo ni amoko yose yo mw'isi azoboroga. Bazobona Umwana w'umuntu aje mu bicu byo kw'ijuru, ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Yesu Kristo azogaruka afise ububasha bwinshi n'ubwiza bwinshi n'ubushobozi bwinshi. Azoza ari umwami w'abami. Haleluya! Azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba. Haleluya! Bakoranya abatoranijwe biwe bave mu birere bine, guhera iy'ijuru ritangurira kugeza iyo riherera. Ngo azotuma abamarayika biwe bakoranye abakristo, abakijijwe, bakoranya abana b'Imana bitandukanije n'icaha, biyejeje bihumanuye, babandi bama bagavye, babandi batiyanduza, babandi bama basaba Imana ikigongwe. Turazi ko umuntu ashobora kuhagirwa akozwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu Kristo niyo atwoza. Nico gituma ukwiye kwamusenga usaba amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo akubonekeko. Ukwiye kwama wiyeza mu masengesho,
mu gusenga no mu kwitandukanya n'icaha, kugira ngo wambare kugororoka, kugira ngo uwo munsi niwaza uzosange uri maso, uzosange witeguye, ngo bazokoranya batoranijwe biwe bave mu birere bine guhera iyo ijuru ritangurira kugeza iyo riherera. Birabonekana neza yuko Yesu aho azozira, ngo aho uzoba uri hose uzokumva ya nzamba niba warakijijwe. Hari ijambo ry'Imana hano rivuga ngo aho umuvyimba uri hose ngo niho ibinyakabaka bizokoranira. Matayo 24:28. Mbere dusomye haruguru Matayo 24:27 ngo nk'uko umuravyi urabiriza iburasirazuba ukabonekera iyo rirengera, niko kuza k'Umwana w'umuntu kuzomera. Aho umuvyimba uri hose niho ibinyakabaka bizokoranira. Haleluya. Hari benshi bamaze kwerekana ngo azoshikira mu gihugu runaka, abandi bakavuga ngo azoshikira ku musozi runaka, abandi bakavuga ngo azoshikira ngo mu gihugu runaka, ngo igihugu cacaguwe. Ariko ndagira ngo ubwire ngo soma muri Matayo 24 ku murongo wa 27 n'uwa 28, harakwereka neza ikibanza Yesu azoshikiramwo uko yabivuze neza. Yesu yarabisobanuye ngo aho umuvyimba uri hose niho ibinyakabaka bizokoranira. Niba buri mu Burundi, Yesu uzokumva ya nzamba yiwe. Niba buri mu Rwanda, inzamba y'akabanga uzoyumva. Niba buri muri Canada, uzokumva inzamba y'iherezo. Niba buri mu Bwongereza canke mu Bufaransa canke muri Europe canke muri Aziya canke muri Australia, ahariho hose uzoba uri, Yesu Kristo uzomubona kandi uzomwumva, kuko ngo nk'uko umuravyi urabiriza iburasirazuba ukabonekera iyo rirengera, niko kuza k'Umwana w'umuntu kuzomera. Mwene data, boye kubahenda, boye kubabwira ngo agiye kuza ngo azoshikira mu rutara, ngo canke ngo azoshikira mu mpete, canke ngo atangure kubabwira ngo azoshikira mu bugaragwa. Nuko abantu benshi batanga kuvuga vyinshi berekana ngo agiye kuza muri ubu buryo canke buriya. Yesu Kristo yarabivuze neza, ataho umuvyimba uri hose niho ibinyakabaka bizokoranira. Bisobanurwa, uwo n'umugani Yesu yaciye, yashatse kuvuga yuko murabona iyo umuvyimba, iyo umuntu yapfuye, inyo ntizirinda kurarikwa. Iyo umuntu yapfuye, ibisiga biza kurya inyama ntibirinda kurarikwa. Akanuko konyene karabihamagara. Yesu Kristo abacira umugani. Bisobanurwa ngo iki? Uwo mugani, mbega uwo mugani ntaco kubariye? Birashatse kukubwira yuko umuntu wese ahari hose Yesu aramuzi, Yesu arakuzi. Hari hose umaku y'Imana n'umuntu bidashobora gutandukana. Nta kuvuga ngo uri mu gihugu runaka, nta kuvuga ngo uri hehe. Kandi nagira ngo ngabishe mbwira abakristo bose ko bose abakijwe bose bazokumva ya nzamba y'iherezo. Kandi umuntu wese aho Imana izomuronderera ntizomusanga. Niba buri mu cumba, niba buri haruguru, niba buri hejuru gatwe k'inzu, niba buri mu murima, niba buri aho uzo buri hose mu bikorwa, Yesu Kristo niba izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'abamagazi w'intama atanzwe ku kimazi, Yesu Kristo azokurondera, azogusanga aho uri. Haleluya. Rero mwoye kuzimira, mwoye kuzimizwa, mwoye guhendwa ngo azoshikira ku musozi runaka, ngo azoshikira mu gihugu runaka. Ico no kubwira co ni kimwe, nuko Yesu Kristo azoza gushinga ingoma yiwe i Yerusalemu, kugira ngo yime abe umwami, kugira ngo barya bamucumise bazomubona. Azoza kuvugurura ingoma n'ubutegetsi bwa Dawidi. Ivyo birazwi. Haleluya. Yesu Kristo rero yiteguye kuza kuvugurura ingoma ya Dawidi. Egome, ingoma ya Dawidi rero si mu Rwanda, si mu Burundi, ntabwo ari muri Canada canke muri Amerika, ni hariya i Yerusalemu. Yesu azohagarara ku musozi wa Elayono. Turabona yuko hazoca mu gihomoka, ahazoshinga ikirenge. Maze rero ijambo ry'Imana ravyerekana neza. Nuko rero mwene data, tugomba kwibanda no kwisunga ivyanditswe vyera, twoye kuzimira no kuzimizwa. Dusomye ku murongo wa 26 turavuga ngo nuko nibababwira bate hari mu bugaragwa ntimuze mujeyo, canke ngo ari haruguru mu mpete ntimuze muvyemere. Benshi batanguye kupresiza, batanguye kwerekana ibibanza, batanguye kuvuga ahazoshikira. Benshi bagiye guhava bazimira bazimizwe, bamere nka kumwe kw'ibaberi bashingo bakubaka umunara. Ariko Uhoraho yaramanutse aravuga ati tugende tubayoberanye indimi, tubayoberanye ntibamenye ivyo bavuga, batangure kunyuranya,
kubera yuko bariko barazimira bashaka kubaka umunara, bari bibaza yuko hari Babeli ariho Imana igomba gushinga ubutegetsi, ariko siko biri. Ubutegetsi Imana yabutegekanirije mu ngoma ya Dawidi. Haleluya! Kandi ijambo ry'Imana ratubwira neza ngo muri urusengero rw'Imana, murazi ko urusengero rw'i Yerusalemu rwasenyutse. Pawulo yongera kubivuga ati urusengero rw'Imana ni wewe usenga, ni wewe uri urusengero rw'Imana, nico gituma mutagomba kuzimizwa. Yesu arabivuga neza ngo aho umuvyimba uri hose niho ibinyakabaka bizokoranira. Bisobanurwa yuko yabaciriye umugani ati umukristo aho azoba ari hose azokumva ya nzamba y'akabanga. Nico gituma hano ariko aravuga ngo nuko nibababwira bate hari mu bugaragwa ntimuze mujeyo, canke bazababwira batari haruguru mu mpete ntimuze muvyemere, kubera yuko nk'uko umuravyo urabiriza ari iburasirazuba ukabonekera mu burengerazuba, ni kukuza k'umwana w'umuntu kuzomera. Uwo ari we wese azomubona. Ku murongo wa 25 ngo raba ndabibabwiye bitaraba. Yesu Kristo yabivuze bitaraba. Ibi byose Yesu yabivuze bitarashika, kugira ngo adutegure, kugira ngo agutegure nanje ntegure. Mene data rero nimuze twitegure. Ndagira ngo ubwire ijambo ry'akabanga. Buri munsi ube witeguye, buri gitondo usoma amajambo y'Imana, buri gitondo imbere y'uko uja kugira imindi mirimo ukora ubanze gusenga Imana, kandi buri saha wame wiyeza, buri mutaga, buri mugoroba wame wibuka Imana, gusenga wamubwira Imana ati Imana raba ndi umunyavyaha, ndagusavye umbabarire, naragucumuyeko, ndihanye ibyaha vyanje, ndagusavye umpe kubicaremo gisha, nongere guhingurwa, nongere kuvugutirwa, nongere kwezwa. Maze wamusaba imbabazi, wame wihana, wame wiyeza. Yesu Kristo yaradukunze, yadukunze urukundo rw'akabura rugero. Yaravuze ati raba ndabibabwiye bitaraba, ati nuko rero nibababwira ibi na biriya ntimuze muvyemere. Bene data amaze kwaduka bigira bavugishwa n'Imana. Ku murongo wa 24 niho abivuga neza ngo kuko hazokwaduka bigira Kristo n'abigira bavugishwa n'Imana, bagakora ibimenyetso bihambaye n'ibitangaza kugira ngo bazimize n'abatoranijwe n'ivyashoboka. Bazokora ibitangaza, hazokwaduka bigira bavugishwa n'Imana, hagiye kwaduka nanone abigira Kristo n'abigira bavugishwa n'Imana, kandi benshi baza baradutse mu isi. Hirya no hino uza wumva bahagurutse, abandi ukaza wumva barahagurutse. Abigira bavugishwa n'Imana bagashitangura gushirako n'ibihugu, bagashirako n'imisozi n'uturere, ngo aho Yesu ngo azoshikira. Ariko nimusome Matayo 24, harababwira neza, harabereka neza yuko Yesu Kristo umunsi azozira, uzuba murazi ko ari rimwe ku isi rizohagarara, ukwezi murazi ko ari kumwe ku isi kuzohagarara, hanyuma inyenyeri nazo ngo zizokoragurika. Bene data, amazuba sabiri, amazuba sane, nta zuba y'ikontina yo ya Afrika iriho, nta zuba yo kuri kontina y'Uburayi iriho, nta zuba yo kuri kontina ya Amerika iriho. Izuba ni rimwe, kandi nta kwezi kuri muri Afrika kuriho, nta kwezi ko mu Rwanda kuriho, nta kwezi ko muri Canada kuriho. Ukwezi ni kumwe ku isi. Nico gituma hano ijambo ry'Imana ryamaze kutwereka neza yuko ngo ukwezi ntikuzosubira kwaka, n'umuco wako uzoca utangura kuzima. Bene data, usomye muri Bibiliya harabisigura neza, nukuvuga hirya no hino haravyerekana yuko uwo munsi hazoba umunsi gusa uzwi n'Imana, n'umunsi w'ibicu n'umwiza, n'umunsi w'icuraburindi, n'umunsi w'ubuzinzinani, n'umunsi w'akaruru, n'umunsi wo kwirukana ukumva akaruru kabirukira ibisagara byubakiwe inzitiro z'amabuye, biruka bacana ko biruka, abandi barondera kuja kwinyegeza bidashoboka. Ariko ndagira ngo ubwire yuko amaactivity azoba yahagaze, kuko izuba rizoba ryahagaze, n'ukwezi kuzoba kwahagaze. None woshora kumbwira gute ngo batangure gutegura agatumba canke umusozi canke igihugu? Mbega ivyo bizoba mu gihugu kimwe, hanyuma mu kindi gihugu hazoba hariko harabiki? Ndagira ngo ubwire yuko aho umuvyimba uri hose niho ibinyakabaka bizokoranira. Gumye iryo jambo kandi urigumye, maze woye kuzimira, woye kuzimizwa. Ico ijambo ry'Imana rigusavye nukwicara witeguye,
n'ukwicara ugavye, n'ukwicara uri maso, n'ukwicara witeguye. Imana ikugirire neza, Imana iguhezagire. Rero nimba witeguye kandi ugavye uri maso, fatanya nanje muri iri sengesho tujye gusenga Imana. Mana yacu yo mwijuru, ndagushimiye gose cyane, ndakengurutse nyakubahwa kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi n'ikigongwe. Uri Imana yera, uri Imana igira neza. Urakoze mwami kubw'ubutumwa bwiza bwanditswe muri Matayo 24, buraduteguza neza yuko dukwiye kwama tugavye, tukicara turi maso. Ndongeye gusenga, nsengera mwene data kugira ngo ari hose yicare yiteguye. Umukenyezi, umugabo, umugore, umushinga nawe umusaza, yicare yiteguye, kuko atawuzi umunsi canke isaha. Mwami, tuzi neza ko data uje uwo munsi uzwi n'Imana, ngo niyo baba marayika canke umwana w'umuntu, ngo atari data gusa. None mwami wacu, bidusaba ko dukwiye kwama turi maso, tukicara twiteguye. Ndasengeye wari we wese yicara ari maso, yicara yiteguye. Mwami, wongere guharira abariko barasaba imbabazi n'ikigongwe. Uyu mwene data ariko arihana, maze akaba yongeye gupfukama kugira ngo yihane. Umugirire neza, maze umuharire ibyaha byiwe, umuhe kuhagirwa n'amaraso yawe igiciro kinini, maze yongere kubicara mwigisha. Urakoze, ndagushimiye, ndagukengurukiye Mana, izina ryawe nirishimagizwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Nubishimirwe mu izina ry'uwatwitangiye Yesu Kristo umwami wacu. Amen.